Okay, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho dukurikirana uherereye. Rero twari tuje ngaha kuri chaîne yacu ya YouTube Fika Sava Official isanzwe imenyeye bashikiriza ibiganiro bitandukanye, kwashikiriza ibiganiro bijanye n'uburimyi. Rero umunsi tuje kurabira hamwe ingene dushobora kurima neza igiterwa c'ikigori. Ego rero igiterwa c'ikigori ni igiterwa kimeze neza cane, igiterwa gifasha imiryango myinshi cane kandi kikinjiza n'amafaranga menshi cane ngaha kuno mubumbe w'isi. Rero tukaba tubahamagara kugira ngo mudutege amatwi kugira ngo mwumvirize ingene mushobora kurima ibigori kugira ngo muronke umwimbu mwiza. Tukaza kurabira hamwe impamvu zoba zishika nka zibiri nyamukuru zoba zituma ibigori bitamera. Na cane cane ko impande zimwe zimwe turi mu gihe co gutera ibigori, turindiye imvura y'agatasi, hamwe hamwe iramaze kugwa neza, ahandi ntiragwa neza, turacarindiye. Ariko vy'ukuri ku kwezi hamwe hamwe naho ni ukwezi ko guteramwo ibigori. Rero kaze mudukurikirane kugira ngo bigende neza. Rero mbega ikibazo twokwibaza, mbega nizihe mpamvu zituma ibigori bitamera? Birashoboka ugatora ibigori ntibimere canke niyo bimeze ntibimere neza. Rero none vyoba biva kuki? Rero nivyo tugiye kurabira hamwe kugira ngo abarimyi bagire gute barime neza, bimbure neza, kuko urima neza hama ukimbura neza. Hejeje kwimbura neza uronka amafaranga, ukaronka ibifungwa bigukwiye, ibintu vyose bikagenda neza cane. Rero tutatevye tugiye kurabira hamwe ingene dushobora gutera ibigori. Umunsi tuvugana ku kibazo co gutera gusa, ikibazo c'ingene tubibagara, ukuntu tubikurikirana, tugashiramwo ibiba bikenewe vyose, ivyo ni hanyuma. Ariko umunsi turabira hamwe ikibazo co gutera ingene dushobora gutera mu binogo canke ku mirongo. Kandi twongere turabe ingene igituma ibigori bitamera. Mbega birashoboka ko tuba twabiteye nabi canke twarose imbuto zitameze neza. Rero reka duhere ingene dushobora gutera ibigori vyacu. Ibigori vyacu rero iyo tumaze kuronka ibigori vyo gutera vy'imbuto, turaraba ugiye kugura ibigori uraraba neza yuko baguhaye ibigori bimeze neza cane, bitataye garanti. Ni ukuvuga rero muri za mpamvu zibiri zituma imbuto itamera neza canke ibigori bitamera, niyo bimeze ntibikure neza canke ntibijeko canke ntivyame, ni impamvu zibiri zikomakomeye. Impamvu ya mbere ni uko ibigori uba wateye biba vyataye garanti. Kuko ibigori iyo wabiteye vyataye garanti, hari igihe bimera canke bikamera nabi kimwe kimwe, ariko ntibiheza ngo bikure biheze bive ku mwimbu mwiza. Rero abarimyi mukwiye kuraba mugiye mu bigori baba babahaye kugira ngo murabe yuko bitataye garanti, kuko ibintu vyose iyo biciye muri laboratoire harya barabiha garanti, kuko laboratoire harya ni ikintu ikwiye kugira gute kwitonderwa, yo ibizi ingene yagize gute yabiteguye neza. Na cane cane ibigori bica mu laboratoire iyo bariko barabitegura nk'ibigori vy'ama hybride. Rero ni kuraba yuko ibigori bitataye garante canke bitabaye expire. Ni ukaraba harya kuri etikete, ukaraba harya kw'ishashi canke kuri couverture inyuma, ukaraba yuko ibigori bitataye garanti, bikiri ku mwaka mwiza babigeneye yuko bishobora guterwa. Rero impamvu ya mbere nyamukuru ituma ibigori bitamera ni uko uba baguhaye ibigori vyarengeranye guterwa canke vyataye garanti. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu igira kabiri niyo canke ngenda ko nsigura, ni ukuvuga ngo ni igihe ibigori ubiteye nabi. Ni ukuvuga ngo mu gutera ibigori hariho ibintu dushobora kwisunga kugira ngo dutere ibigori neza. Wamaze kwimba dufate ufise nka hegitari yawe urayicako imirongo
ugaca imirongo, hanyuma rero kandi ugaca n'amabango. kandi iyo twita ibinogo, ukuvuga ngo waciye rya bango ryo mu kinogo ushiramo ikigori hagati y'urutete n'urundi uhasiga santimetero 20. ukuvuga ngo hagati y'urutete n'urundi ni santimetero 20, santimetero 20 kugira ngo urutete ntufatane n'urundi. kandi mu ibango rimwe ushirayo intete 2, na cyane kuri ibi bigori bya pane 53 hamwe na bazoka na deka. kuvuga rero ibigori ntushiraho intete nyinshi mu ibango, utegeza gushiramo intete 2. hari naho mbere bashiramo urutete rumwe, ariko kubera ivu ritameze neza ngiye tubitegura ushiraho intete 2 kugira ngo rumwe ruramutse ruye n'ikibazo urundi rumererwe neza. rero dushiramo intete 2 hagati y'urutete n'urundi, tuhashira santimetero 20. ugomba gutera vyinshi urashobora gushira kuri hagati y'urutete n'urundi santimetero kuva ku 15 gushika ku 25. mugabo vyiza ni santimetero 20 hagati y'urutete n'urundi hariya mu kinogo. hariho abarimyi rero usanga bafata ibigori bagaca babitereramwo uko nyene, ntarabe n'intete ziguye. kuvuga intete usanga ziryamanyeko. birya bigori rero vy'amahybride iyo uterereyo intete uko nyene, ukuvuga ngo uca bikura biri kumwe, ukuvuga ntibirengene bihema. n'udusanga bimwe bitabaye neza, wasanga mu ibango haduze igori kimwe, ibi navyo byarabaye ubugori bubi cyane nk'umusigati, ntivyagiye ko neza. rero hajya biba kuri za mpamvu utererayo intete nturabe ingene ziguye, rero nturabe n'ingene na za santimetero ntuzubahirize. rero hagati y'urutete n'urundi niba ushizeho intete 2, kandi mwumve yuko zidakwiye kurenga 2. hari abantu batera intete 4, muze murabe amaze kubitera. iyo utereye intete 4 ibigori bikura neza, usanga intete 2, ibindi usanga bitakuze neza. rero ushiraho intete 2 zonyene mu kinogo kuri santimetero 20 hariya mu kinogo. hanyuma rero mu gufuka ncenda bigirako, mu gufuka ni ukuvuga ngo urutete profondeur iteza kuba santimetero hagati ya 3 na 5. kuvuga hari abantu usanga mu gufuka aciriyeko ivu ryinshi, oya bijya si vyiza. ni ukuvuga ngo uraraba santimetero, nufate nk'ingingo y'urutoki santimetero hagati ya 3 na 5 nk'ingingo y'urutoki n'ikigori giteza kuba, kugira ngo niyo camera hariya ayi mu kuzimu kinyarwe gusoruka hejuru. ni ukuvuga ibigori uraraba gusa kubipfutse. abatashaka kumva amasantimetero mugani baza ko mwese muri kumwankurikira mushaka kumva santimetero icarico, uraba kubipfutse gusa kugira ngo inyoni ntizibinobe, nta bindi ntizibibone ngo zibinobe canke akoko kakizure kakije. ni ukuvuga rero kuri santimetero 3 canke 5 hagati ya 3 na 5 profondeur. hagi rero mufata mugacira kivu ryinshi, kigoye gicaca giteba mu kuzimu kikaduga bikanga biseruka hejuru, ugasanga bene bwa bushobozi butuma kigori giseruka hejuru bwaheze kandi kitaraseruka hejuru. ni ukuvuga rero ugasanga ikigori carahishiriye mu ibango. ni ukuvuga bahize kivu ryinshi canke washizeko ibinonko. ahangarutse gatoya ku busizi, bari ubusizi bumeze neza, ibinonko bimenaguye neza cane. aha cangenda kandi nkiri mu ibango, ndacari mu ibango rimwe gusa. nkiri mu ibango amase ushobora gukoresha, amase kama aho twokita nka twebwe mu Burundi nk'umwavu w'ikirundi ushobora gukoresha. kuvuga ngo ukoresha amase yavunze neza, ku buryo amase yamaze kuvungagurika ameze nk'ivu. niyo mase ukoresha muri bino bigori kugira ngo bishobore kumera neza. iyo ushizemo amase acoroshe, amase agishushe arashobora kubiturira, kandi atuma imbuto zimera nabi. rero kiraza gukoresha amase ashushe. ajya amase ukozemo kumva arashushe, ajyaye si byiza kuyakoresha, kuko uyakoresheje muri ibi bigori birashobora gusha cyane bikamera nabi, ugasanga bimeze neza. cyangwa ukoresha ry'amase akiri ivyatsi,
rero mu gihe utahize kw'ivu ajya amase akiri ivyatsi usanga intete ziba zicokera muri hariya mase y'ivyatsi usanga zacokeye musi, hanyuma usanga wagize nk'ibango rirerire ugasanga amase agiye hejuru ugasanga ntizishoboye gusohoka hejuru kubera zamaze kurenza za santimetero 5 canke 3. Urumva rero turi ku mpamvu ndiko ndasigura ikomeye cane ituma ibigori bitamera. Rero amase ategerezwa kuba ari amase ameze neza, apfunze neza. Iyo amase yamaze kuvunda amaze nk'amezi nk'6 dufate yapfumbuye ari ahantu, nuko amase yamaze kuvunda naho udashira kivu nta ngorane kuko amase yaba ameze neza ntabaturira, ameze neza cane. Rero icyohe kijanye n'amase nibaza ko mucumvise, kuko amase atavunze ameze nabi nayo ari mu mpamvu zituma ibigori bigize gute bitamera. Rero tukiri mwibango nyene kugira ngo mwibango tuve duhejeje, rero ushobora gushirayo amase angana n'ibipfusi 2. Ibipfusi 2 ukayora ugaterera mwibango ry'ikigori. Uko ibigori vy'ama hybride, ibigori vya bazoka, ibigori vya pane 53, ibigori vya deka n'ibindi nyene bihingurwa mu laboratoire bisaba amase y'umwavu canke amase kama